Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BF News ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu dukoze amasaha y'ijoro tubabwire amakuru y'idonido y'ingene vyageze ku mirongo y'urugamba. Ni breaking news novuga yuko ndavye sinarikorana ntayibahaye kubera ko hari byinshi ko biravugwa cyane ku mirongo y'urugamba. Murabizi yuko ano makuru aba yiruka cyane uno munsi, ibisaba yuko tugenda tubabwira uko hose biriko biragenda. Mu kino kiganiro turaza kurabira hamwe ibice bitari bike vyasubiye mu maboko ya FARDC inyuma y'imigwano ikomeye rikiraba, ndetse tunababwire bamwe mu basirikare badasanzwe baba basize ubuzima muri ino migwano. Ndavuga kuri kote y'umuhari w'inyeshamba AFC M23 RDF. Sivyo gusa turaza gusimbira Nyabyondo, hari amakuru ariko aravugwa yuko hashobora kuba habaye urupfu rudasanzwe gumwe mu generale bizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu bitero vy'indege vy'amadrone vyibasiye cyane abirindiro vy'umuhari w'inyeshamba AFCM 23. Sivyo gusa turaza gusimbira muri Rubero. Biraboneka neza yuko FARDC ikomeza kwigarurira ibice bitari bike kandi bikomakomeye ngaha muri Nord Kivu. Navyo turaza tubabwira ubuce bwamaze guca mu minwe ya FARDC ni nyuma yo gukubita igisikare cy'u Rwanda mu buryo buboneka. Sivyo gusa turaza kurabira hamwe n'uruhara nuvuga ko rudasanzwe ingabo z'ubundi FDNB zikomeza gusiga cyane kwerekana ku mirongo y'urugamba n'ubutwari, mu gihe abantu benshi tuba tuko turababwira ukungene ibintu vyifashe. Ariko mu kino kiganiro turaza gufata akanya kari sacre kugira ngo dushobore kubabwira ibikorwa bidasanzwe vy'ingabo z'ubundi ziriko zirakora, na cyane cyane hariya muri Sud Kivu. Ubona yuko ziriko zirafasha FARDC kugira amahaisite menshi kugaba ibitero bikomakomeye mu buryo budasanzwe. Ikaze ni karibu wose dukurikirana. Shimire cyane mbebe mwese mwamana natwe tugurira amazi baduha ivyabo kuba tugeze kure muri abantu b'abagabo. Ndabaha ikaze ni karibu, ndabaha respect. Yes, nkuko bisanzwe jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BF News. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ikaze kandi ku makuru yacu y'uno munsi, mu nkundire tuyahere neza na neza muri Sud Kivu, ahariko haravugwa imigwano idasanzwe iriko irabera mu misozi miremire yahanamiye igisagara ca Uvira ndetse no muri territoire ya Fizi, nkuko amakuru yacu ariko aradushikira. Muri make murabizi yuko FARDC yaheruka kwigarurira mu buryo bweruye Muramvya inyuma yo gukubita inyeshamba zitari nke nyinshi z'u Rwanda zikasiga ubuzima. Muri uno mwanya turiko turumva FARDC yasubiye kwigarurira ibice bikomakomeye aha muri Sud Kivu nkuko amakuru yacu abivuga. Imbere yuko ndabaha inkuru y'idonido y'ibiriko birabera mu Minembwe, amarira y'abatwigwaneho, amarira y'aba M23, manze ndabibutse neza yuko ku munsi weje hoho vyasaze batana mu mitwe na Red Tabara ikubita itababarira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda na twigwaneho, nubwo bo batashimye kubishira hejuru cyane. Ariko aya makuru yaramaze kubacoroka, yaramaze kubaca mu myanya y'intoki, maze amakuru arasoka maze akadushikira, tukaba ariyo mpamvu twayababwiye. Rero mwa kino kiganiro muze ndababwire ukungene ibintu vyifasha hariya mu Minembwe, aho biboneka neza yuko abanyamurengesha cyane muri twigwaneho harimo na Colonel Rugabo asa n'uwamaze guta icizere kubera ko ariko arabona ingene abana b'Imurenge, abana b'abanyamurenge bariko barahapfira ku bwishi ndetse mu buryo budasanzwe. Kumanze ndabashije muri kano video gato kugira ngo muze murabe canke mwibaza yuko ivyo tubabwira atari vyanyavyo kabisa. Murabe ingene abana b'u Rwanda canke aprito abana b'abanyamurenge bariko barapfira hariya mu misozi miremire. Reka dukurikire kajambo gato cyane twabarondereye, aho Colonel Serugabo
Rugabo yari arigana ibijanye n'ibiriko birabera hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Oyinga za Kamombo ke tubwira amahanga, tubwira n'abanyamurenge, tubwira n'abandi bose batwumva n'abadukunda. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge uri ku ndondo asigaye mu kantu kangana gutya. Ni ukuvuga ngo kuva aho za Mugeti kugera za Kirumba nako gace konyine gasigaye umwanza ahandi hose yamaze kuhafata. Kandi abo ngabo biratangaje kubona u Rwanda rwose rwarabonye yuko urufunguzo rwo kwinjira cyangwa ahantu ho gukorera gorira yiwabo ari kuza kuyikorera imurenge no kuza gutesha abavyeyi bacu amahoro. Ibingibi murabizi kuko nubwo he bakora ivyo ngivyo hazamutse ibihumbi 4 vy'akayumba nyamwasa by'intera hamwe bishorewe n'abanyamurenge barimo abo ngabo nubundi bari abariyete na Nyamusaraba nubundi za ngabo ziwe za Gumino nizo zihe zigenda zimwe zibereka amayira, nizo zihe zigenda zisenya imihana yacu y'abanyamurenge. Yes, ndibaza murabona murumvise amajambo avuze no mugabo, ndibaza benshi mumenyereye ariko aravuga yuko twigwa nterikira advancinga bariko baraje imbere ku mirongo y'urugamba. Ndibaza yuko ibi mwamaze kwibona, ariko ku rundi ruhande reka mu nkundire ndabashiremo kandi ka video kiwe aho yagize icyo avuga kuri genocide iriko irahimbazwa mu Rwanda, aho twebwe tutayita icunama ahubwo tuyitwa concert canke tuyita meeting, kubera ko abariko baracelebratinga canke abariko baravuga ko bari mu cunamo byagiye kugaragara neza yuko aribo bakoze ino genocide yakorewe abantu bose abahutu n'abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Abatutsi bica abahutu nabo bakica abatutsi nk'uko amakuru yacu twagiye turayashikiriza, nubwo abenshi mu gutanga ino message bagiraho babogamiye canke bagiraho bashigikiye. Ndibaza yuko twebwe tazugira dushikira uruhande na rumwe, ahubwo tuzoba twari kugira ngo duze turababwira amakuru meza kandi yizewe. Kandi bashiremo kano ka video kugira ngo mukurikirane murabe ivyo nari nabashikirije, hama mu nyuma ndagarutse kugira ngo tubandanye ndababwira ingene ku mirongo y'urugamba vyari vyifashe. Turaza gusimbira muri Sud Kivu twihuse cyane turabe ubuce FRDC yigaruriye, maze twongere tugaruke muri Nord Kivu naho twihuse cyane turabe ibijanye no mu general ashobora kuba yarasiwe mu bitero vy'amadrone vyabere ngaha muri Nyabyondo, mu gihe FRDC yari kira cucuma zinesha amazigihugu cy'u Rwanda mu birindiro vyose zari zifise aha muri Nyabyondo. Gamba tariyo ntabwo izo ngivyo ari byo bizogira ico bitumarira. Gusa ico twababwira iteka ryose na genocide mu Rwanda yari ifite abatutsi bayisponsoringaga, nibo bamwe baguraga imipanga kugira ngo bateme bene wabo. Hariyo n'abafasha abagore babo barabatanga kugira ngo bapfe, kugira ngo berekane kuko ari pro Habyarimana. Rero yes, nori ndakugaruka cyane kuri ibi Rugabo avuze, ariko ndibaza benshi mwamaze kuba mumenya icyo yagombye kuvuga, ariko reka ndacihoze kumbure tuzoga ko mu buryo bwiramvuye, ariko murabona yuko nawe avuze yuko muri mu vyabaye mu Rwanda harimo akaboko cyane kababikoze kugira ngo bashiremo inguvu muri genocide bita ko yakoreye abatutsi. Murumva yuko abivuze, ariko tuzofata akanya gakwiye kugira ngo dushobore gusesangurira hamwe ibyabaye n'ingene bimeze narose ushobora kubidufasha mu buryo buramvuye, ndetse yarariho no muri ivyo bihe. Mu nkundire cyane dukubite tubangura muri ino breaking dusimbire muri Sud Kivu, muze ko twihanganira akajwi ntikameze neza, akagripe kabisa kadukubise kagira umugabo umusega, ndazi benshi muramaze kuvyumva na kagripe rero kamfashijwe mu cyo kugihanganira. Dusimbire muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu inyuma y'imigwano ikomeye cyane yo kwigarurira agace ka Muramvya, FRDC ingabo z'ubundi FDLB na Wazalendo bongeye gukora ibidasanzwe mu kwigarurira ubundi buce bwari burimo zinesha amazigihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu kavideo nabasigiyemo mumvise uyu Rugabo afande Rugabo ariko aravuga yuko mu Minembwe basiga abatwigwa no basigaye mu gace gato ahandi aduyi yamaze kwigarura mu buryo budasanzwe. Nababwira yuko agace nka Mugeti ndetse na Bijombo biraye mu minwe ya FDNB, FRDC ndetse na Wazalendo mu migwano ikomeye cyane bakubisemo zino nyesha amazigihugu cy'u Rwanda zirataziromoka, nkuko amakuru yacu abandanya dushikira muri buno buce. Twabwira yuko ariho haheze imisi ariko arakororerwa indege z'ugihugu cy'u Rwanda mu gihe zaba zizanye ya vitamine canke imiti y'abasirikare b'u Rwanda. Aha rero mwumve yuko leta y'u Rwanda ndetse na twirwaneho baze kwahombera ibitari bike, ari nayo mpamvu twavuze ati muri buno buce FRDC yafashe ntitugenda tutababwiye ukuri kw'ivyo vyabereye muri buno buce. Rero muri kano kanya tuvugana
Mugeti na Bijombo ubu haraye mu maboko y'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo. Imigwano ikaba ikomeye cyane mu misozi hanamiye gisagara hanamiye teritwari ya Uvira ndetse no hariya muri teritwari ya Fizi nkuko amakuru yacu agenda abivuga. Mu nkundire twihuse cyane dusimbire cyane muri Nord Kivu aho naho hariko aravugwa ibidasanzwe. Ni muri Nyabyondo neza na neza muri teritware ya Masisi aho FARDC yacucumye icumbita ibirindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 nkuko amakuru yacu ariko arabivuga. Izi ntambara novuga yuko ari intambara z'amadrone ndetse abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bakaba bafatiwe muri iyo migwano. No babwira yuko muri no migwano yabereye muri Nyabyondo hariko haravugwa yuko hari umujenerale wa M23 yoba yahasize ubuzima nkuko amakuru yacu ariko aradushikira. Ni General Gaceri bivugwa yuko mbere asanzwe ari na mukuru w'utwara Nord Kivu canke uwutwara Nord Kivu inyeshamba zamaze kwigarurira ni mukuru wiwe nawe bivuga yuko yoba yasize ubuzima muri no migwano yabereye ngaha muri Nyabyondo ku bitero vy'amadrone byariko birahabera kuri no munsi. Rero mwumve yuko iyi nkuru tukitoza tumenye ukuri kwavyo, tumenye biriko biraja, ndazi yuko muzoronka inkuru kandi tosoye atakibazo na kimwe giciyemo. Ku rundi ruhande muri Rubero M23 ikomeza kuva mu bice yari yaragifashe, ariko imbere yuko ndayibabwira ubwo bucu bwari bwo nuko M23 igumisora amatangazo y'agahinda isaba FARDC canke leta ya Kongo yuko yoza gutora abasirikare ngo bagera ku 500 ba FARDC ngo bafashwe muri Goma akabafungiwe muri Goma. Ivyo novuga yuko ibijanye n'ivyo nabo basirikare 500 leta ya Kongo yabiteye ivyatsi ivuga ati abo sabi wacu ndetse wanashaka nabo dukeneye. M23 yacabandanya kubemeza leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo nayo ivuga ati abo sabacu nkuko natangwe babwira muri Rubero. No babwira yuko hari ubundi buce budasanzwe buri mu minwe ya FARDC, mvuze nk'ubuce bwitwa Kibese, Kirikiri, Masereka ndetse Katondi na Vuvutama. Buno buce buri mu minwe ya FARDC nyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko ziragerageza zibuta buke buke nubwo mu bindi bice turiko turumva bagenda bagaba ibitero. Ni kwigenekerezo ryandwi ukwezi n'ukwa kane no mwaka turimo aho imigwano yahuje M23 na FARDC hariya muri Minjenje. Imigwano itari isanzwe na buke buke ndetse iyo migwano yagiye no gushika no ku kiraro ca Mpingwe, mu kiraro ca Mpingwe bitwa baranakindi. M23 amakuru dufite nuko ari yagavye ibitero aho turiko turavuga ni muri teritware ya Warikari, ariko vyagiye kurangira n'ubundi FARDC koza amateka mu kubita itaba bari azimenyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sigomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi. Justin Chamake mu nkunde shimire cyane mwebwe mwese twanye muri kino kiganiro kigufi cyane. Ndizera yuko mukomeza kumera neza, mukomeza kuronka amakuru ku gihe nubwo akaciho karatworohera. Ndibaza turongera ku munsi w'ejo mu bindi biganiro byacu. Bye bye.